Engeshanya banywanyi bagenzi ba Live Good kubereka uko Live Good itunganijwe. Abantu benshi rero baragira ikibazo bakinjiza bagakora parrainage bakaronka udufaranga ku musi wa kane, mugabo bakavuga ati none amafaranga turayakoresha gute? Kumbe ntibashoboye gukonfigira canke gutunganya uburyo amafaranga ashobora gukoreshwa bitewe naho ashobora gushikira. Turafise rero hano BitPay, turafise na e-wallet, turafise na portefeuille de crédit. Ubwo n'uburyo twe dushobora gukoresha mu kureceiver amafaranga yacu. BitPay sindabikora. E-wallet nzobaha video itunganije ingene mushobora gukora KYC ya e-wallet. Hanyuma rero reka tugende muri portefeuille de crédit. Ati bimera gute rero? Wewe ukaba uzi yuko wakoze parrainage, ukaba uzi yuko no musi kumbure ushobora kuronka $25 canke 50 canke 100 canke 1000 sindabizi. Kora bino bikurikira. Kubera yuko iyo bagitwarije systeme utarabikora wewe uca urindira ku wundi wa kane. Ati rero duca hehe? Misi yose duca ngaha, hanyuma tukaza hano muri Mege. Urabona yuko tumaze kwinjira muri Mege hamaze kuguruka. Abo ndiko ndakorera ino video n'abantu badafise aka credit wallet. Ni gute rero ukaronka? Cuza ngaha, urabibona? Transférer les commissions vers le portefeuille de crédit. Niho vyonze, murabona haramaze kuguruka. Ibi bintu vyiza wobisoma kugira utahure neza Live Good. Ona ngaha kuri n'oubliez pas. Cette fonction de transfert de la commission vers le portefeuille de crédit concerne uniquement murabibona les commissions futures. Nukuvuga yuko ubikoze uno munsi ntabwo uca uyaronka, ntabwo uhita uyabona, ni uyabona après l'actualisation, nukuvuga ni commission future. Les commissions déjà payées ne peuvent pas être transférées. Lorsque vous effectuez cette sélection, vous verrez un lien depuis votre page d'accueil lorsque vous êtes connecté pour accéder à votre portefeuille de crédit. Murabibona ingene bitunganijwe, nta kintu kigoye kirimwo. Ico ukora wewe ni ikihe ngaha? Uraza ugashira akaburungu ngaha. Ukaba wemeje je souhaite créditer tous mes gains sur mon compte de portefeuille de crédit. Nukuvuga yuko jedi amafaranga yawe y'inyungu yose araza muri portefeuille de crédit. Basha no kuyadiviza. Urabona ngaha, je voudrais créditer le prochain 20 par exemple de mes revenus. Hazemwo 20 ayandi agenda hanze. Mbere no crédit aucun de mes gains sur mon compte de portefeuille de crédit. Aho naho bica bimera gute rero ngaho? Bimera gute? Mwe ndiko ndakora ino video muraza kubona bica bimera gute? Amafaranga yawe araza agahitira ngaha ukayabona ibiharuro, sivyo? Mugabo ntushobora kuyatora ngo uyakoreshe. Ariko abarimwo ntimugire ubwoba. Uku niko rero Live Good iriko irakora n'amateka. Rero ndabasavye mugire s'abonner. Ntihagire umuntu asigara atiyabonesheje kuri shene. Kubera ni shene yo mu Kirundi, ni shene y'iwanyu, ni shene y'umuryango wa Live Good, ni shene izogenda irabafasha utuntu tumwe na tumwe, ku buryo wewe konte uzoshobora kuyijerera wewe nyene, ukamenya kwinjiza umuntu, ukamenya ingene umanaginga umumambre wawe neza, ibintu bigatungana. Murakoze mugire aho muba mubaho.
yuko wagize neza.